Muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe n'ishengero ry'abantu ati nimureke kwerekana ubwiza bwanyu mu maso y'abantu kugira ngo babashime, ahandi hose wanyu wo mwijuru nta mpera zobaha. Niwagira ico uhaye umurushwa ntukigire uririmbo, kumwe abibara uko batari bagira mu masinagoga be no mu mayira ngo abantu babaninahaze. Nukuri ndababwiye impera yabo baramaze kuyironka. Wowe rero niwagira ico ufumbatishije umworo ukubamfu kwawe nikuze kumenye ico kuryo kugize, kugira ngo ico utanze kigume mu mabanga, so wabona ikimizwe n'ingoma azokigusubiza. Nimwasenga ntimuvuge nk'abanyabwishime bakunda gusengera habona mu masinagoga no mu mayira abiri ngo abantu bababone. Nukuri ndabibabwiye impera yabo baramaze kuyironka. Weho rero niwashaka gusenga injira haruguru hiherereye, ugara urugi uheze usenge, so wawe arahiherereye. So wawe abona ikitaboneka azobikwishura. Nimwisonzesha ntimwijirwe nk'uko abanyabwishime bagira bakinyankabiranya mu maso kugira ngo abantu babone ko bisonzesheje. Nukuri ndababwiye impera yabo baramaze kuyishikira. Wowe rero niwisonzesha inogereze mu mutwe, wiyoge mu maso, abantu ntibamenye ko wisonzesheje, ariko bimenywe gusa na so wawe atakimusoba. So wabona ibiri mu mpisho azobiguhera kwimpera. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Liturujia Eklezia mu majambo y'Imana uyu munsi iriko iradufasha na cyane cyane kumva mu ijambo ry'Imana dusozera ibijanye n'ubuzima be n'ubutumwa bwa Eliya. Guherejo tuzoca tujabuka mu gitabo ca kabiri nako mbere ubu twanacinjiyemwo kugira ngo twumve ingene igikorwa c'Imana kibandanya. Twohazirikana na cyane cyane ibintu bijanye n'iragi be n'umuhamagaro. Iragi n'umuhamagaro. Iragi Eliya asigiye Elize akaryumvamwo umuhamagaro wiwe. Ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwacu, kuko mu buzima bwacu ntiduheza ubuzima nk'uko umenga na kaburungu kanyuma kagiyeko. Ico twabayemwo gikomeye kumwe n'Imana, uretse twe ko tuba tujabutse, gisigara kirakora mu bandi. Ciye nibuka umweranda Dominiko, uyu abadominike bamukako, niwe ngo ariko aracikana, abafurera bagenzi we nibo bari batanguye kumva ko aguma bivuga umenga asa n'uri ko arabura ko yimirije kugenda, bagatangura kubogoza bari bagira bati niwagenda bizosigara bimeze gute, waringira akamaro, wari kizigenza, watuma twumva yuko umukama ari hagati yacu. Aragira toya ati ninagenda nimutu mutwe, tahubwo nzoheza mbengira akamaro gusumvye uko mwambona ko ndabagira akamaro ubu nkiri muri uyu mubiri hano ku isi. Ntihagire utinya rero gutaha. Gutaha sakaburungu kanyuma. Haro ndabona umenga arabaca bambaza bati pati bwo goza wovuga uti tugende. Nabamutamakazi yaguma yidoga gira ati rurantebeje nguma ngaragurikira hano mwisi, ntigoza nkitahira kare mugabo ngo nyamugiga imiraza ngo basanga niwe yakerebutse atanga abandi hanze kuva mu nzu. Ati nyoku na wewe wahora ugira ngo ruragutebeje, ngo yahajya ngo mandiko ndijandajandira. Ngira nti hari ahantu mugabo utegerezwa gushika tukumva tuti ubuzima bwacu uko twabusangiye n'Imana, uretse ko tugiye hariho ikintu cyiza twasangiye n'abandi. Eliya mwarumvise yuko
hageze Imana imubwira iti haguruka ugende gusiga Elize aze asubire mu gishingo cawe nk'umuhanuzi. Elize yari umuntu w'umupeyizan ariko ariragirira, ariko ararima imirima yiwe, aragiye n'ibitungwa vyiwe. Eliya ngo amuterera ko umutamana wiwe. Iki kintu c'umutamana cagarutse cyane, mwacumvisemwo, cagarutse gose, kirafise isiguro ikomeye cyane. Ngira ngo muce mwibuka hamwe duhora twambaza Bikira Mariya tugira tuti mutamana mweranda wa Bikira Mariya tubere ni kimenyetso c'ububasha. Ububasha twumvise Eliya amutereye ko umutamana wiwe, vyitwa ko abaye nk'umusangiza ku bubasha bw'ubuhanuzi afise muri we, buheze bwikominike muri we, buheze bwinjire muri we, bwinjire muri we. Murumvise yuko kandi uwo mutamana ugarutse Eliya akawukoresha kugira ngo ajabuke Yorodani, ngo amaze gutwagwa muri rwa rureruzo rw'umuriro, umutamana we ugacukoroka, Elize agaca wakira akawukoresha nawe nyene, akawuzingazinga, akajabuka Yorodani. Ngira ngo kandi muribuka ikintu eklezia kuze kwigisha, ndibuka rimwe twarigeze ukizirikana ko ikintu kijanye n'ibisigi vy'aberanda. Hari ibisigi vy'aberanda bishobora kuva nko ku mpuzu ziwe yambaye, kandi zigakora ibitangaza kuko zagiye en contact, zabaye iz'umuntu, ukamenga ubweranda bw'Imana igihe buturimwo burashwara n'ivyacu, burashwara n'ivyacu. Murazi ko ngaho higeze kuza ibisigi vya Tereza w'umwana yizungana tukiriko turubaka inozo. Biduha akaryo ko kugira ngo twibuke yuko Imana iratwereka ubwiza, ubuntu n'ububasha bwayo iciye mu bintu vyinshi, iciye mu bintu vyinshi. Subwo bwavyo yuko omenga twoca tubifata nko kumenga ni nk'ibiheko nka bimwe by'abapfumu ibambewe, kuko ubwa mbere bikora mu kwemera, kandi bigakoreshwa mu neza, kandi bigakoreshwa mu rukundo rw'ukwemera rukorana n'umuntu afisa kenge kose. N'ububasha buhamagara umuntu wese, subumufata mu bujuju bwiwe canke mu bwoba bwiwe, oya, nubumuterura mu bumuntu bwiwe bwose, umutima, ubwenge n'umubiri. Ico nagomba ko tuzirikanamwo nuko kungene rero Eliya asozera, mugabo gusozera kwiwe nikumere nk'ukumenga birarangiye, kukajabutsa Elize, kukinjiza Elize, kugacira inzira Elize. Ni kibazo gikomeye. Tukabona yuko Eliya yabaye nugira ni umuntu afasha Elize kumenya ukuri k'ubuzima bwiwe, akinjira mu ntumbero y'ubuzima bwiwe. Ubuzima bwacu naho rero bushobora kuba umugisha n'umuhezagiro ukomeye, ko na wewe mu bucuti musangiye n'Imana, ukubaye hafi y'abandi, hakagira nk'umuntu akubona akumva biramuhaye umuco kumuhamagara Imana imufiseko. Si Eliya yitoreye Elize ati wenda gushaka uzobe umudisiple wanje, umugendanyi wanje, oya, ni Imana yamutoye. Mbere murumvise Elize yishura Eliya aramubaje ati imbere yuko ngenda no kumarira iki? Elize ngo aca musaba ngo mpa ibice bibiri ngo kubuhanuzi bwawe. Eliya amubwira tusavye ikintu kigoye, kuko si ivyo sigenda bitanga Imana. Iyo bacari ikindi mbashije nk'umuntu no gikora. Amusavye ikintu gihanitse, kuko ubwa mbere si Eliya yatoye Elize, ni Imana yamutoye, mugabe imutora iciye kuri Eliya. Hari abantu benshi ku nzira y'ubuzima bwawe bazobona agaco k'Imana cyangwa umuco w'Imana, ukuri ku buzima bwabo, ariko Imana irakeneye kugucako kugira ngo nabo bumve umuhamagaro wabo.
naciye nibuka ndiko ndazirikana amajambo y'Imana. Umusaserdoti ariko arakura, twaganiriye ndamubaza nimbe Pati, ni wewe muri iyi myaka yose y'ubusaserdoti ufise uri kurahimbaza, ikintu wumva cyakuryoheye gose mwasangiye n'Imana nikiye? Ikintu wumva ko na wewe kikuryoheye kamera nk'ikintu unezererewe wishimiye ukengurukira ko Imana ku buryo budasanzwe? Arambwira ikintu naratangaye, acambwira ati Pati, ikintu nukuri jewe cyanjoheye gose n'ubu nama nibuka nkani nahaza Imana, nuko hari umusaserdoti yigeze kuza turaganira mutoyi gose kuri je, warambwira ati ngo mbe Pati, ngo nari bwaguhishuke yuko jewe nabaye numvise umuhamagaro wanje wo kuba patiri mu kukubona ingene uri patiri imbere yacu. Aho nacyenda ku muhamagaro kandi ndumva ko nkomeye, ndabandanya gushika mbe patiri. Acagira ati Yezu, naho no bitoba nkabyonona, wibuke ko arundi yabaye patiri kubera jewe. Arumva ko kimuryoheye kubona, agira ati ndumva ko naratumye uwundi yumva inzira y'ubuzima bwiwe, yumva ukuri ku buzima bwiwe. Hari abandi baza mu buzima bwacu ibintu bigacangana, amakarata agacangana, ukabura muzungu wa ine, ukabura umujokeri, ukabura ngandasisi, abantu mwakinya amakarata, akagusuka mwagapfungu. Abantu duhana imitima mibi, abantu duhana amaragi mabi, abantu duhana dukorana amadiri mabi, ugasanga uri kuracanganya umuntu mu buzima bwiwe. Umusuka mwagapfungu kazotuma nahazogenderwa n'Imana bizomugora gutora inzira y'ubuzima bwiwe. Kumva uti aho ngeza mu buto bwanje, mukungene twasangiye urugendo rw'ubuzima bwanje n'Imana, hariho umuntu yaboneyemwo araronka inzira y'ubuzima bwiwe. Ataruka acamera nkawe, mugabo arumva koko ko ashigikiwe, arumva icyo twita icyo kintu kirambaye gose. Kuko iyo hageze guhitamwo inzira y'ubuzima bwacu, hari igihe umuntu ashobora kuzazanirwa, akaba ntamba kiba akumva umenga ni ngaha, ntakumva umenga ni ngaha, kandi kumva umenga ni ngaha, akaburanirwa. Bigasaba yuko Imana ishobora gucisha umuntu ku buzima bwiwe, akaza ameze nk'umumarayika, akaza yumva ikintu kimwemeje kandi atagukekereza. Mbere amaze kuvyinjiramwo, agaca atangura kubona ibimenyetso vyerekana yuko atari ko ari yenda, ibimenyetso biza bisokorotse muri yo ego asangiye n'Imana. Imana igaca itangura gukora ibintu muri we. Nuko natwe dusabe kugira ngo ntidusamare ku mahorasyon ari mu buzima bwacu, aho twashobora kuhazirikana bimwe by'ama influence, bimwe by'ama influence tugira ku bandi, iby'uburezi, kurera. Abigisha burya nk'abigisha abana batonya, abana bakiri bato cyane gose nko muri primaire, ntibazi ingene bashobora kugira gukora ku mitima y'abana, bikabatuma bashobora kumva neza inzira bazojana, bagashobora kumenya guhitamwo ikibi n'icyiza. Kwama twibuka yuko hafi yacu Imana irashaka kudukoreramwo kugira ngo uwundi atomokegwe ku nzira y'ubuzima bwiwe, ashobore kuronka ibintu bimufasha ngo nawe ashobore kujabuka imitego y'ubuzima, gucabuka intambamyi, amadefi y'ubuzima. Amadefi y'ubuzima nico bivuga aha Eliya umutamana wiwe ufasha Elize kujabuka Yorodani. Umuntu ashobora gushika imbere y'ubuzima, imbere y'ibintu vy'ama challenges menshi y'ubuzima bwiwe, amadefi, intambamyi nyinshi, abanyarwanda bavuga ngo ni imbogamizi nyinshi, akaburanirwa. Mugabo ugasanga aributse ikintu, ni ikintu mwayaze, aributse ikintu yakubonye ko, aributse ijambo ry'Imana kubera ryakuvugiyemwo, agatora inzira.
nageze kubabwira umunsi umwe uwo mwigema bimbwiye naratwenze ndahwera, aza kumbwira ati Pati, byari bigezaho umuntu antwara mu ihoteli. Murumva ihoteli byari byo byaragiye gukora, yari yarandemereye ndateba ndumva ko nkondotse. Ati turi mu ihoteli hamwe nyene dutanguye gukura impuzu, ati nza ndakubona nk'uko umenga ndakubonye ku ruhome, kuko aza amajambo nkunze kumubwira nayo majambo yicapuye muri we. Ati yabonye mvunduruka nugurura urugi rwa chambre niruka ntiyamenye iyo nciye, kubera abonye umenga abonye visage yiwanje, kabona umenga ndamucunze ndiko ndamubwira nti je te tiens à l'œil. Ni mugabo ntuzuze urebona mu visage yanje, ahubwo bishire umutima wawe uvyumve ko ari ivyi wawe ubu rero. Mbere wavyumva umenga ibintu bikuvugiyemo hanze, ubu bireke bibe gwawe, bibe gwawe. Nuko nawe ushobora gusanga hari umuntu ageze imbere y'ikintu gishobora kumuzibiranya, mugabo Imana ikaguca ko ikamwibutsa iti raba ugire utambuka aho hantu. Imana irabikora kandi irashaka kubikorana n'umwe wese. Turaberanira abamarayika gutyo, ariko urabe kutabera abandi Luciferi, kutabera abandi umwijima. Biradushikira mugabo bigushikiye, ibuka ugaheza ugakubita ibifukamiro hasi ugasaba mukamuti aho bishika nk'abo mwijima ntabaramukama. Kandi umukama araduhindura, wawuzura umwijima ugashobora gucika umuco, mbere bigatangaza n'abandi, kuko hariho abantu nabo baba baraciye ahantu hakomeye, Imana ikabahindura témoignage ku bandi, témoignage ku bandi. Hari gano twabatanguriye cha témoignage ku radio muze muragikurikira n'ibintu vyiza vyinshi. Mu nkuru nziza Yezu aragarutse ku bintu sinza kwiteba ko, kuko turakunze kuyizirikana niyo yamitwugururiye karema. Aragarutse ku bintu bikomeye bimeze nk'inkingi zine mu buzima bwacu Kristo. Ikintu ca mbere cagarutse muri vyose, ubwa mbere kutabaho mu bukristo bwacu menga mu bucuti bwacu n'Imana turiko tubaho ngo abandi batubone, abandi batwapruve, abandi batwumvishe ko ego. Umenga insiguro y'ubuzima bwacu tuyirindira hanze yacu ku bandi. Abarundi bacu umugani ngo nkore mbonwe yagize iki? Yaguye mu isemo. Umuntu akora kugira ngo abonwe ari yahagura agahakwa kugwayo, kandi igihe batamubona naho acacika ikinebwe, acaja kuri WhatsApp na Facebook kameraho umwanya wiwe. Ico kintu Yezu arashaka ko tukirano. Yezu arashaka yuko ubucuti bwacu n'Imana buba ubushingiye mu cyo turi, apana kubiri hanze, mu cyo turi, ko bikora umuntu w'imbere bikamuha caractère, bikamuha ico twita personnalité, akumva ati jewe ubuzima bwanje ntibushingiye ko Clovis, Caritas canke nde sinzundi hariya bamvuga neza, oya, bishingiye ubwa mbere ko mba mwiza imbere y'Imana. Abandi babibonye bakayenhaza Imana, dushimira Imana. Batabibonye ubwo muri wa wundi ahandiho Yezu arazi ngena dutabara. Umuntu yamashingira kuronka kwemezwa n'abandi hanze abagowe, kuko uyu munsi urindiye ko ndakwemeza ndashobora kukwemeza, ejo bigahinduka nkagutera ivyatsi n'amabuye. None Yezu ntibabimugiriye kandi ari umwana w'Imana. Ni warindira kuremeshwa, gukomezwa, kwemezwa, kuryoherwa nuko gusa abandi nyuma bakwemeje, uragowe muri inosi. Kandi hari abantu bameze gutyo bagwiriyemwe cyane cyane abadamu, ngo mbe mwumva bamvuga ko ibiki mama bari mu tuntu, uragowe ntuzoronka amahoro muri inosi. Ngo mbe mbwira ngo naka ngo ubishaka mwiki bikumarira iki? Tekana kurikira inzira y'ubuzima bwawe, urondera ahubwo kubishingira muri wewe.
niho ugira amahoro, niho ugira amahoro kandi ukarema ukumva uti ndi mukuri ku buzima bwanje. Ibindi bisigaye kuko ibyo abantu birahindagurika, ntibigutume nawe umenga wa muri kurahindagurika, ntugire ikintu ushingiye ko, ntiwumve iyo uva, ntiwumve ikiguhagaritse, ntiwumva niyo ushaka kuja. Abantu bagomba guhindaguza nk'inkoko. Inkoko niyo ushaka kubona umenga igiye gutora ibigori biri hajya, yahindukira ikabona ikinyenzi hari igacikata. Kuko muri iyo umenga ikoreshwa n'ikintu anapa exterieur. Tuhagabire amajambo yazirikanye Yezu arashaka kudukingira no kuduha stabilite ikomeye muri twebwe, ubishingira mu muntu w'imbere. Agacagira ati mugabo kandi ibyo rero bice biserukira mu gisabisho cyanyu, bigaserukira igisabisho nacyo ntigishobora gukomera kidaherekejwe n'ibindi bintu bibiri yavuze: ibikorwa vyiza vy'ikigongwe. Abantu tudakora ibikorwa vyiza vy'ikigongwe n'umutima w'urukundo, igisabo cyacu ntigikomera, ntidukomera. Kuko burya ntidukomezwa n'ibisabisho bitumutse tuvuze, dukomezwa n'ibikorwa bikomotse muri ico gisabisho, bikaca bituranforsamwo presence y'Imana. Nivyo Imana iri spirituelle, mugabo tuyitwara muri iyo esprit, tureka ngo ikinjira igacika ubuzima bwacu. Ariko kandi igisabisho cyama kijana no kwisonzesha. Muze kwisonzesha bica bigora, hacaga ati pati ntubitebeko kuko dusangwe dushonje, mudusonzeshe. kandi si ivyo bwa mbere iyo bavuze cyane ikintu cyo kwisonzesha sizijyanja, ahubwo bagomba kutubwira ingene umukristo ari iki kintu gikomeye cyane. Neza mwumvirize, naho amajambo baza barayadutwara bayitiza. Umukristo n'umugwanyi, umukristo n'umugwanyi. Abanga umunsi mukuru w'abagwanyi, ninde atari umugwanyi muri nose? Ninde kitavunye? Chama kiriko kiratuvu, twama turiko turagwana n'ibintu by'umwijima. N'ibintu by'umwijima, umwijima ushobora kuzukuruka muri wewe. Ku muntu rero asenga aziko yubaka umuntu w'imbere muri we, aramenya ko hari ahantu yagizwe umuntu ategerezwa kugwanya uwo mwijima, kandi yawugwanije akawutsinda muri we. Cyangwa umwijima wadutse hanze yiwe, umwijima wadutse hanze yiwe, hari ikintu abakoze muri nosi. Hari intambara ugwana n'umwijima ubishobora kukwadukamwo, kuko turacara abantu bakiri mu isi, canke ivyadutse hafi yawe. Uko bitsinze ni kutumye Imana ironka ifatiro yo kubandanya ivyiza vyayo muri nosi. Le combat spirituel irafatanye na identité y'umukristo. Umuntu ayitinya ntashobora gukura ngo akomere mu kwemera. Oya, acaba umukristo reja nakajyo kizero kugira ngo dukundire umukama. Igihe ibyo tubibamwo rero mukanywa babukeza n'umukama, tukabifashwamo n'umukama, umukama arakorera mu ibindi byiza byinshi cyane. Ivyo bintu rero biduherekeze ukumenya kuba mu gisabisho kiri mwibanga dusangira n'Imana, twemera kwiri mu buzima bwacu, kigaherekezwa kigakomezwa n'ibikorwa vyiza, kandi kikama kidukomeza natwe kugira ngo tugwanye umwijima, tugwanye ibibi, tukinanata, tukibabaza, tukirengera, tukitsinda, kugira ngo inabi ntitsinde muri twebwe, ahubwo uwo dusenga Imana akamafise intsinzi nazwa muri twebwe. Amen.